Ndabaye gake namwiriwe mwebwe musanzwe mukurikirana ino YouTube channel ya Murundi Diary Show. Amahoro y'Imana abane namwe no mu vyanyu. Eka nongere mikaze wewe ari ryo mbere uje kuri ino YouTube channel ya Murundi Diary Show. Jewe tuyaganitwa Muyani Jean Claude aho nsanzwe ndabagira kubijanye n'ubuzima bwa misi yose cyane cyane ku Barundi, maze tukaba tuyaga n'ibijanye n'imikino itandukanye, eka aho dusanzwe dukurikirana cyane n'ibijanye no kwigishanya eka no guterana intege muri binabiriye kugira ngo umuntu wese abandanye kugira ico ashitseko. Uno musi rero ndabafitiye ikiyago gikomeye cyane aho tugira tuyage mu bihe bitatu abantu dusanzwe tubayemwo. Burya abantu tubaye mu bihe n'umusi tubona cakubu n'icakahise eka n'icakazoza. Rero muri ivyo bihe hari ibintu uno musi tubonesha amaso yacu, ariko muri iyo myaka nk'ijana iheze bitari bihari. Eka hari n'ibintu tubona uno musi mu myaka iri imbere nk'ijana iri imbere bitazoba bihari, cyangwa se hari n'ibindi twiyumvira mu mutwe tumva yuko mu myaka iri imbere bizoba bihari ariko uno musi bidahari. Rero nivyo tugiye tuyagire hamwe. Wewe mushasha kugira ngo tubandanye dukuza uno muryango wacu, ndakwibutsa kugira subscribe eka uze kuduha n'iciyumviro cawe bivanye nuko wabibonye nuko uvyiyumvira kugira ngo tubandanye dutezanya imbere muri kwa kwigishanya. Karibu cyane rero mwebwe mwese tugira dufatane runo rugendo cyangwa se kino kiyago, eka ndabiziza yuko umunsi ku munsi nzokwamana namwe. Uno munsi tubaye mu buzima twibaza ibintu byinshi bitandukanye, kandi ivyo bintu ugasanga nta nyinshi turiko turabironkera, kandi ugasanga ni ibintu byari by'ingenzi zikomeye cyane. Je natanguye kino ciyumviro niyumvira uko basokuru bacu bari babayeho, bivanye n'ama histoire atandukanye twagiye twiga ku mashuri atandukanye, maze tukumva yuko bwari ubuzima rimwe na rimwe bumeze nk'ubugoye, ariko ahandi nawe wumva ko bwari ubuzima buryoshe bivanye nuko bari babayeho. Nivyo mu myaka iheze turabona yuko mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose, byo gufungura, ibijanye no kwiyunguruza, ibijanye no kwiyumvira mu gukora ibintu by'iterambere, naryo tuzi yuko ivyo dushitse kuno munsi ari ivyo barongerako kuvyo twanguye. Eka mu mihingo myinshi itandukanye turabona yuko hari ibintu byinshi vyiza byari bihari, eka hariho n'ibindi bitari vyiza byari bihari, ariko uno munsi bimwe byatari vyiza byahavuye, eka bimwe byari vyiza uno munsi byahavuye, ariko hariko haraza ibindi bitandukanye. Rero abasokuru kera turabona yuko icambe na mbere bari bafise isi imeze neza, isi yimbuka. Muri ico gihe vyarabaha kurima bakimbura, vyarabaha gufungura imfungurwa nzima zikomeye kandi zubaka umubiri bimeze neza. Ariko no munsi mu mwanya no munsi turiko biraboneka neza yuko ico kintu tuko turagitakaza cyane, tuko turagitakaza, maze bigazotuma hari ubuzima bumwe bw'abantu tubona buriko baragenda bwononekara bivanye nuko umubiri w'ubu utakironka ibikwiye. Ikire ni ikintu mbone yuko gikomeye cyane kandi kiraje ishinga abantu benshi cyane. Ariko sivyo gusa, turabona neza yuko mu myaka iri imbere bivanye n'ibihe turimo uyu munsi, turabona yuko iterambere uko riguma riza nko bantu bazoba babayeho mu myaka ijana iri imbere, yuko batazoba babayeho mu buzima nk'ubu, aho uno munsi tubona yuko hari indwara zimwe zimwe ziriko zirava gufungura nabi, bigatuma abantu ushobora kurwara indwara zitandukanye kandi zitwa ko zidakira. Ariko aho ni mu myaka mikeya iheze. Uno munsi tukabona yuko hariho zimwe ziko zirageragezwa kugira iki kuvugwa kandi bikagenda neza. Ndizera rero yuko mu myaka ijana iri imbere, imbere ko ndabivuga wewe uraza kutubarira mu myaka ijana iri imbere kuri kino kintu kijanye n'ubuvuzi ukibona ko gute. Ndiyumvira yuko mu myaka nk'ijana iri imbere abantu bazoshobora kuba boramba bitandukanye n'uno munsi. Uno munsi turi mu mwaka wa 2025, ariko mu myaka y'ibihumbi 2125 abantu bazobaye gute? Wewe uri kurakurikirana ino video uri muri uwo mwaka mubayeho gute?
ubu nibwo buzima twebwe uno munsi muri uno mwaka tubayemwo, aho tutagiriwe amahirwe yo kumenya ubwo basokuru cyangwa se tubyiboneye n'amaso biretse ivyo twabwiwe. Ariko uno munsi ndaguhaye amahirwe yo kushobora kubwira iki kubona biciye kuri no YouTube channel ubuzima twe tubayemwo, bizoguha kubonya abona komotse ko canke se abatubanjirije mu myaka iyi n'iyi bari babayeho ukunye. Rero kubera ko mvuga yuko ico gihe abantu bazoshobora kuba boramba, kubera ko ubu abantu bariko baragira ubushakashatsi butandukanye biriko birafasha cyane muri kwa kuvura abantu. Uno munsi kuba umuntu yoshobora gucika ukuboko kukavako ni ikintu kigoye cyane kugira ngo azoronke ukundi kuboko, ariko bivanye n'ubushakashatsi bumwe buhari, umuntu arashobora kugira ikibazo indani mu mubiri, ariko nimba ari igihimba runaka, aho mu myaka iheze umuntu arwaye indwara y'igihimba runaka baragikuramwo nk'amafyigo ugasanga yononekaye barayakuramwo. Ariko uno munsi ubuvuzi tugezeko y'amafyigo ntibayakuramwo, ahubwo amafyigo bashobora kuyaha umuti maze yonyine agasubira akiyubaka. Rero nico cyatumye niyumvira yuko mu myaka iri imbere ahubwo kwa kuboko kuzoba kwacomotse kuzobwira iki, kuzongera kugaruka kubera ko kwaracitse, ariko umuntu agasubira akaronka ukundi kuboko kumeze neza. Uratubwira uko ubibona muri uno mwaka nyene wa 2025, eka nawe uzo kuba ukurikirana ino video mu myaka y'2025 canke mu myaka isumba cyane ino turiko uno munsi. Tugere kubijanye n'ubuzima bwa misi yose, eka uko abantu basanzwe babayeho, tuca tuvuga kubijanye no kwinziza cyangwa se mujanye n'iterambere. Turabona yuko kuri uno mwanya ibijanye n'iterambere novuga yuko bitandukanye cyane no mu myaka iheze. Biratandukanye cyane bivanye nuko mu myaka iheze iterambere rinini ryari rihagarariye yuko iyo umuntu yavuke mu muryango uteye imbere, hari amahirwe menshi yuko umuntu azobandanya muri uwo muryango nyene uteye imbere, nawe akazovuka atembere. Ariko no munsi muri uno mwaka turiko biragoye cyane yuko umuntu azovukira mu muryango uteye imbere maze akazomanana na ryaterambere ryiwe mu gihe atakintu kimwe akoze, ku buryo hari amahirwe menshi yuko ubu ata muntu ashobora kugira ubutunzi buzohaza generation ziwe zibiri. Iyo mvuze generation n'umwana n'umwuzukuru bakomoka kuri jewe umupapa. Kenshi uzosanga ubutunzi umuntu afise buja guherana niki no buherera ku bana biwe. Iyo abana biwe babugabanganye, eka biba biheze. Benshi bamwe muri bo biza kurangira atakindi kintu kizoshikira kubuzukuru wa mugabo. Rero ubwo nibwo buzima uno munsi tubayemwo, bivanye niki, bivanye nibihe uko bigenda bihinda gurika. Uno munsi rero novuga yuko abantu tubayeho mu gukora, ego uko dukora biriko birorohereza cyane ku muntu yagoze cyane kwinjiza amafaranga gusumba mu myaka iheze, bivanye yuko umuntu mwanya hasigaye hariho inzira nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umuntu yinjiza amafaranga kandi byoroshe. Novuga muri iyo myaka iheze abantu twari tuzi yuko tubayeho kugira ngo tudandaze, hama ivyo umuntu adandaje cyangwa se je nkafise ibi tukagira amayeshanje cyangwa tukadandaza amafaranga maze kuboneka. Izo nizo nzira zabayeho kandi zari zigihari, aho umuntu ashobora kudandaza ibidandazo runaka maze ivyo bidandazwa bikamuzanira iki, amafaranga. Uno munsi rero hari izindi nzira zitandukanye zishobora gutuma umuntu atakironka amafaranga muri bwa buzima cyangwa se muri za nzira zo kudandaza, ugatereka ivyashara cyangwa se ukaronka amafaranga biciye mu kazi wakoze gusa, ahubwo ubu hariyongeyeko izindi nzira aho ushobora kubaka ikintu gishobora kwinjiza amafaranga no mu gihe woba utariko urakora muri uwo mwanya. Hano uvuga mu bimwe muri byo, eka bibe na opportunity ku bantu benshi batarabimenya, hariho ibijanye na network marketing. Ico ni kintu maze kubona gishobora gutuma abantu bashobora gushika ku iterambere mu mwanya muto cyane. Eka ndabatumira cyane no kwijukira cyane ibijanye n'imbuga zitandukanye za YouTube, za TikTok, eka n'izindi mbuga na zone zimaze kwerekana yuko umuntu ashobora kwinjiza amafaranga kandi mu mwanya muto, bitandukanye no mu buzima bwaheze bitashoboka. Bivanye rero nuko turiko turaba ibihe bitatu. Eske canibaza mu myaka iri imbere niki kintu kizoba gihari kugira ngo gishobore gutuma abantu binjiza amafaranga menshi? Wowe uri muri uwo mwaka
tubwire muri commentaire eske ibi bintu wewe urabizi uko twe twinjiza amafaranga no musi no mu myaka iheze wewe muri uwo mwaka wanyu birashoboka twebwe uno munsi bishoboka bimwe mu byo nshobora kushikira n'ibyo ariko hari n'ibindi byinshi ndizira yuko ibi bizoshobora kuba byobandanya no muri iyo myaka iri imbere nimba bihari bimeze gute bigenze gute nimba naho bidahari nubimenyereho wumve yuko twebwe uno munsi ariko tubaye muri uwo mwaka wa 2025 wowe nawe uriko urayikurikirana ino video muri uwo mwanya eka tubwire nawe ivyo ubona uko uvyumva eka tugende kubijanye no kwiyunguruza turabona yuko mu myaka iheze mu myaka yacu mu gihumbi n'amajana kubijanye no kwiyunguruza byari ibintu bigoye cyane aho basanga umuntu ashobora kuva mu gihugu kimwe nko mu Burundi aja mu Rwanda mu Buganda muri Kenya agiye n'amaguru cyari ikintu kigoye cyane aho umuntu yashobora kumara ukwezi amezi 2-3 ari mu nzira agenda ariko uno munsi bivanye n'iterambere rikorera komoka mu bihugu bitandukanye biteye imbere turanye ko ubu unyigijanye no kwiyunguruza bitakira ikibazo kinini cyane ahubwo biriko birora umuntu ashobora kuva mu gihugu aja mu kindi bikamutwara amasaha cyangwa se byatevye bikamutwara nk'umunsi urumva yuko bitandukanye n'ivyo bihe ndibaza rero yuko mu myaka nk'ijana iri imbere muri 2025 hoho bizoba vyoroshe gusumba ahubwo ndibaza yuko kubganje ndibaza yuko muri iyo myaka abantu bazo bafite ubushobozi bwo kuva ku mubumbe bita isi bakaja kundi mubumbe bitwa ukundi kuntu kandi biboroheye narijya twe tuzi yuko tuzi umubumbe umwe wonyene ari wo mabumbe tubaye ko witwa isi canke terre ariko iyindi myinshi tuyumva ku munwa hari abatubwira ko bamaze gushikako ariko ntituvyemeze neza hari abandi batubwiye yuko bitarakunda sinzi wewe uremeza neza yuko hari abamaze gushika kuri mu bibumbe cyangwa batarashikako ico nta birebire ndakizika ariko biravuga uko bimwe ibindi biriye ariko muri ico gihe ndizera neza yuko bizoba bishoboka imibumbe rero jewe ubwanje nzi ni imibumbe 3 hariho witwa isi hariho izuba mbona mu gihe hakeye hariho n'ukwezi mbona igihe bwije rero iyo niyo mibumbe nzi ariko umaze gushika ko nuwo umwe wonyene eske wewe uri mu myaka ya kazoza umaze guhongira mu mibumbe ingahe cyangwa se wewe uriko yakurikirana ino video umaze uri muri ino myaka yanje muri bino bihe byanje umaze kuja ku mibumbe iyi hoho urabona urategekanya kuzoyijako abashakashatsi nka ba Elon Musk n'abandi bariko barajame kugira ngo bize ivyo bintu bize bishoboke wewe uno munsi uriko uvyakira gute aho tubona yuko cyane se tubona yuko iterambere uko ribandanya rikura ndafise n'icizere yuko ubunye tutazoba tugira mu muduga uhonyora hasi bivanye nuko mu myaka ihetse turabona yuko imiduga ubwoko yarimwo ntiyanyaruka cyane yagenda bukebuke gose ariko no munsi imiduga iranyaruka cyane kandi nkabasanzwe numva yuko abashinwa n'abandi bariko barakora imiduga idakora hasi bivuze iki mu myaka iri imbere kubganje nibaze yuko iyo miduga izoba ihari imeze nk'indege wewe ubibona gute wewe uri muri iyo myaka nibyo cyangwa sivyo tugire ico utubarira rero iterambere kubisanzwe ni byiza iterambere ni byiza muri binabi ariko nanone ntitwibagire yuko hari ibindi bibi iterambere rizana kandi bikatwonona ivyo rero ni biki ubwo mbere na mbere duhagaze kuri cyakiri kijanye no kuniterambere turumva yuko mu myaka iri imbere iterambere rizoba rikomeye cyane ku buryo abantu bazoba basigaye bakoresha ico twokwita amarobo maze jewe nimba nashaka igikorwa narifise igikorwa ndiko ndakora kandi igikorwa gikomeye cyane maze ico gikorwa canje ndiko ndakora nkeneye nk'abantu bashika nk'igihumbi kugira ngo bakinkorere mu kwezi bivanye na ryaterambere ry'amarobo azoba hari irobo imwe ishobora kuzonkorera ivyo bintu nko mu ndwi imwe ikabira birangije urumva yuko azoba ari ibintu vyiza cyane kuri jewe nzoshobora kwinza amafaranga vyoroshe cyane
ariko bizoca biba ikibazo ryari? Bizoba ikibazo kuri wa wundi adafise ubushobozi bwo gukora projet runaka, wa wundi yahora yinze amafaranga ari uko arinze gutanga inguvu ziwe ubwiwe zizoba ari nkeya cyane zitandukanye na ya robo. Jewe nzoba mfise aho ngarukiriza, ariko irobo izokora mu gatondo saa sita mw'ijoro, mu gatondo saa sita mw'ijoro, itarushe itagize iki. Bumva yuko hari ubuzi bwinshi bw'abantu benshi batandukanye buzotakara bivanye n'ugwirirana ry'amarobo atandukanye. Icyo ni ikintu rero mbone yuko ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihambaye gishobora kuzoshika mu myaka iri imbere, maze abantu ugasanga bariko barahagirira ikibazo bivanye na ryaterambere. Ikindi kintu gihambaye mbona uno munsi gihari ariko mu myaka iri imbere kizoba kidahari, cyangwa se uno munsi ikintu kidahari mu myaka iri imbere kizoba cabonetse n'igiki. Uno munsi turabona yuko cyane cyane dufatire ku Barundi, kuko sinagirwa amahirwe yo kuja gukamuza ibindi bihugu bitandukanye. Mu Burundi turabantu bafise ikintu cyitwa urukundo, dufise ubumwe, dushikira muri utu naturiye, aho ushobora guhura n'umuntu akagufasha ibi na biriya warukenye nk'uko umenga hari hantu mwari musanzwe mutsinanye. Ico rero ni ikintu maze kubona mu Burundi gihari kandi gishinze imizi. Ariko rero ku iterambere ry'uno munsi mbona n'igimyaka iri imbere, ndibaza yuko mu myaka iri imbere ico kintu kizoba caratitutse. Uko niko je ndabibona, ariko nawe wewe urafise uburenganzira bwo kubibona mu bundi buryo. Uraheza utubwire muri commentaire, hama wowe nawe uri muri ivyo bihe tuko turavuga ubibona gute? Je rero ndabivuga uko uti gute, bivanye nuko abantu bazo bafise occupation ndende, bazo bafise ivyo bakora byinshi, ibi nabiri akine kwinza amafaranga kugira ngo ashobore kwiyungana muri ibi nabiriya. Uko ivyo azokora bizoba byinshi, niko azobura n'umwanya wo kuja kwita kuri naka. Ivyo rero bizogira ingaruka mbi yuko uzosanga umuryango ubanye utakiramukanya, utakirabana, utagishira hamwe, umwe wese yumva iyo kwiruka n'ivyiwe, yifuza iterambere ryiwe, abandi bose ugasanga birabagoye. Eka aho binumva yuko bizogira n'ingaruka ikomeye cyane nimba bitaratangura no kubaho ku muryango, cyane cyane ku bavyeyi n'abana babo, aho uzosanga abavyeyi batazoba bagifise umwanya bawuronkera abana babo. Eka n'abana bakazoshobora kuba bokura uko bishakiye, batashobora kuzoronka yandero y'abavyeyi babo. Uno munsi turabona yuko umuvyeyi ashobora gufata akanya akicarana n'abana biwe, bakayaga akibiganira ubuzima bwiwe. Maze iki kiyago nyene cyavuye kuri kiyago nakoranye n'umuvyeyi wanje papa, aho yatubwira ubuzima bwiwe akiri umunyeshuri mu wa mbere, mu wa kabiri, mu mwaka wa gatatu, uko ubuzima bwe bwari bumeze. Ndabona yuko byari ibintu byoshe cyane, byampaye gukura ari cyo nifuza nanje kumenya, aho nifuje kwibaza ati abanje nabo bazobaye gute, cyangwa se aba bandi, eka isi yose muri rusange baba bazobaye gute. Kuko urumva mu myaka iri imbere hari abaye ico twita kuziko, aho basanga papa, mama, imfura n'abandi bose bo muryango bicaye hamwe bakayaga utugani n'udutito. Ariko no munsi bisa n'ivyagize n'ibitagihari. Uno munsi nta mugani bakivuga, uno munsi nta gitito bakivuga. Bivuze iki hari ikintu cyahindutse bivanye n'iterambere ryahabaye. Rero mu myaka iri imbere ndumva yuko ivyo bintu bizoba vyarashinze imizi, ahubwo uzosanga umwana n'umuvyeyi batagifitaniye umwanya. Ivyo rero bizogira ingaruka mbi ikomeye cyane, kuko nta n'urukundo ruzoba rugihari. Kuko burya urukundo ruzoboneka mu gihe jewe nawe twicaye nkakubwira ikibazo canje ukanyumva, nawe ukambwira icyawe nkakumva, maze tugashira hamwe tukavamo ikintu gikomeye kandi cyane muciye mu kuba gufashanya. Ariko mu gihe bitazoba bikunda ko tushira hamwe tukicara tukayaga, wumva ubwo rukundo ruzova, ubwo gushira hamwe ruzova. Bivuze iki mu myaka iri imbere abantu bivanye nuko ndavyumva n'ivyo mbona n'ivyo numvise, ndabona yuko abantu ibijanye no gushira hamwe kakamere k'urukundo katazoba kagihari. Ikindi kintu mbona k'ingorane ikomeye muri myaka iri imbere, ndumva yuko abantu ibijanye no gihemukiranira kubera ikibazo c'amafaranga bizoba vyiyongereye cyane. Uko je niko mbona ibintu, ariko nawe urashobora kutubwira uko ubibona.
bishira muri commentaire maze ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Rero iki kiyago ni kiyago nifuje kuba nosangira namwe, ariko byose nitwo bivuga ngo tubimare. Nkorambwiye kuri no channel turigishanya ibintu na biriya kugira ngo tubandanye kungurana ubumenyi, ariko nko nabibwiye sijeje nyine ndababwira, ahubwo namwe ndabakeneye muri commentaire kugira ngo nanje numve ivyiyumviro byanyu nkuko nanje mba nabasangije ivyanje. Kubara yamaze mu Kirundi bati umutumwe ntiwigira inama ahubwo wigira inama yo gusara. Je gituma rero sinze ntambe nirorera, ahubwo nk'umuryango tubandanye tufashanya muri ibi na biriya. Rero ikiganiro numva kuri uno mwanya no kirukiriza hano, kuko ni byinshi ntavyo twoyaga ngo tumare, ariko nawe urashobora kudushiramwo ikindi ubona uno musi gihari mu myaka iheze itari gihari, cyangwa se ico ubona kizoba caraje bivanye nuko isi igenda ihindagurika, ariko uno musi kidahari. Ja muri commentaire mutwarire. Yari jewe Minani Jean Claude, twako tuyaga kuri Murundi Diary Show. Iyi ni channel yanyu yacu, maze kino kiyago tugisangize n'abandi kugira ngo tubandanye kwagura umuryango, tutibagira kugira subscribe kugira ngo tubandanye gushikama no mu gushigikira ino YouTube channel ya Murundi Diary Show. Murakoze, Imana ibahezagire, ibarabe, iryoroshe mu banyu no mu byanyu. Murakoze cyane.